Mm. Mwiriwe murakaza mwizane mwiriwe ayiye mwiriwe mwiriwe abandi mwaramutse murakaza mwizane mwiriwe neza ahiye emwe hari umuntu ngomba kwakira hari umuntu ngomba kwakira ngaha uwo muntu avuze ko agomba kunyica hari umuntu ngomba kwakira ngambwiye ko agomba kunyica amahoro cyane hari umuntu ngomba kwakira mbwiye ko agomba kunyica hari umuntu ngomba kwakira mbwiye ko agomba kunyica ngo baramwakire ngo agomba kunyica ngo agomba kunyica ngo baramwakire. Okay, I see. Ndamubonye agomba nkubite rero ngaho nabesheye nike. Hello, Amakuru yawe bwana Chimamanda. amatara yacitse? Oya, amatara arahari. Je ntitwari tukubona? Kumenga ndaboneka none. Sinzi abari hano mutubwire niba mumubona. Abo buryo kuri kamera ntaguboneka. Abari hano muri ntuzemo. Muramubona hano, muramubona? Ewe musore uranyumva wewe ariko? Je ndabumva cyane. Okay. Sinzi abari hano emwe abari hano muramubona? Tatara ko yakubona hanyuma cyo tuvuga. Biravuyemo. Oh. Ngo bo bakubona? Biravuyemo hano. Bamubona je ntabwo mubona hano. Yo bo bakubona je sindakubona. Muzahe jewe singubona mbwa ngo bo bakubona. Je ndakubona rero sinzi kumbure boraba. Yawe ngo barakubona je wanje. Sinzi impamvu ariko ngira ngo turagerageza tuganire ntacyo. Ego. Rero hano ntabwo tugomba guteba. Ngo bamubonye ngo bivyanwa ngo turasa ariko bama batuvuge ngo turasa. Yesu zijabaje se mubona ariko beko mumubona okay ntacyo bitwaye. Sivyo? Ego. Twebwe hano tugomba tuganire ku bintu wewe kare nabonye widoga ngo Yesu Fadika. Ego. Kandi ntabwo ari bimwe ntabwo ari bibiri twapfuye byinshi harimo n'ibya Mukombozi. Ego cyane. Okay hano ndakubona ahandi. N'ibya Mukombozi sivyo? Ye Mukombozi twatumushyigikiye mugabo we nawe uti uyo mugabo ntafadika. Ego. Ariko ibyo sivyo duheraho mugato wahera ku bitandukanye. Nanjye hano ngiye kwirama mbone ku bwanwa ngaha ntewe mukama kigo. Okay reka ndabe hano imbere ntacyo sivyo? Ubure woja kumuriri nibikugaya je hano mvuga uvuze kugomba kunziza. Ngira ngo kwitumbereza ko neza kugira ngo uboneke neza sinzi ibi byabaye hano. Bon. Muri make uza kongereza kajwe. Sinzi ko munyumva neza. Muri make icambere na mbere nuko mbanza gukengurukira Imana mugira byose ituma
tubona kano kanya kugira ngo tuyagire bene wacu. Wavuze ku kijanye na Mkombozi mugabo hanini yasivyo nogarukako. Ico ngarukako nagomba kuvuga hanini cyane ku bintu byinshi ukunda kuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi byo gucanishamwe abarundi kandi nawe tukuzi kuri umurundi kubacanishamwe nibyo nagomba ko tuganira ko cyane gusumba byose. Okay. Icyambere wowe kare wavuze uti ibi yo ndiko navuga ibintu by'u Burundi, iyo ndiko navuga ibintu by'u Burundi uti ashad ntero kurisha muri ko hari byinshi. But ico je nipfuza kumenya ngomba ko tuganira ko twumvisha abarundi, wewe wumvishe uruhara rwawe canke uruhande urimo bivanye nico wemera na jewe nico nemera kubijanye na niterambere ry'u Burundi hagati y'ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko harimo no Rwanda. Sawa. Reka duhere kuri kimwe. Genda kuze kubona ibintu byinshi baba ariko barakora ngaho mu Rwanda. Nkaca ngomba kubihuza na bimwe bimwe twadukuye gukora mu Burundi. Mugabo nawe ukavuga uti mu Rwanda nta kintu bagira nta nico bageze. Mbari mu mbeshi. Icyambere womenya Moses. Naregeza kubwira nti mu Rwanda ico baturushije cyonyene. Igiki ni propaganda yo kudandaza ico bise genocide yakorewe abatutsi. Propaganda yo kudandaza ijambo bise genocide no kuvuga ihonyabwoko nico kintu cyonyene baturushije mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ari ndadandaza ninda abidandaza leta y'u Rwanda none ibindi abandi bodandaza ikabidandaza gitekerezo cyo cihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ni bandi? Ni leta y'u Rwanda. Ikabidandaza gute? How? Bon, uko ibidandaza no kuvuga hari ije ngo harabavuga iyo ikinyoma ukivuze kenshi gicika ukuri. Rero uko u Rwanda bakoze mukenyuro wo kudandaza ico bise genocide yakorewe abatutsi naho bamwe tutayemera, nico cyatumye kugeza uno mwanya tuvugana hariho ibihugu bimwe bimwe byagiye biyihinguvu biyinkomezi mu bijanye n'igiterambere kubwo izina ryo kudandaza genocide ariyo twita ihonyabwoko. Wewe washobora kwica umuntu kugira ngo umudandaze? None uno munsi nturumva yuko hariho politike iri muri Amerika y'umushinga ntahe bita Epstein. Jeffrey Epstein yari umuntu w'umugwizatunga yafashwe kumvo zo kutubahiriza amategeko ariko kujya kure je niko ndakuba ariko ndabyumva ariko niko ndakubaza wewe ushobora kwica umuntu ukamudandaza? Ega kudandaza ntibadandaza ikiziga, kudandaza ntibadandaza izina, kudandaza badandaza icyiyumviro icyo bita ideology. Rero u Rwanda rudandaza ideology y'inyuma y'ibyabaye mu byo bise ihonyabwoko ry'abatutsi. So uremera ko abantu bapfuye ariko mu Rwanda? Ntawe uhakana ko abantu batapfuye. Bishwe abapfuye we kubwo wemera. Moses reka tugende bukebuke ntunjaniranye. Sawa? Ntunjaniranye. None nimba hariho ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda, tugiye kuraba mu bitabo bya kahise muri iriya myaka ya za 1991, 92, 93, 94 turabona neza abanyarwanda ibice bisheka kuri 60, 70 by'abanyarwanda bari abahutu.
tugafata ibice bishika kuri 25-30 barabatutsi. None ucumbwira gute ko abahutu aribo bica abatutsi mugabo uno munsi tukaca dusanga igitigiri cy'abatutsi mu Rwanda aricyo cinshi gusumba abahutu kubera ko cyahungutse kare cyahunze kubera ko cyahungutse kubera ko kugira ngo basumbye igitigiri cy'abahutu bahari kandi aribo bari benshi muri iriya myaka kubera ko cyahungutse ariko kuri kano kana so ni bande bisha bande muri make twisunge imbarutso ya byose. Imbarutso ndayumva ariko je nkubajije ni bande bisha bande nico ngomba nze rero reka mpereze umwanya ndabisegure neza. Uravye nkuko ndabikubwiye uravye mu bitabo bya kahise ko mu Rwanda uravye ico bita census canke population y'abene gihugu bari mu Rwanda imiliyoni zitarenga zitandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 na 2 na 3 na 4. Niko wabisomye abahutu niko wabisomye aribo bari benshi niko wabisomye niko wabisomye gute yuko abahutu aribo bapfuye kandi bari inkehwa abatutsi ko aribo bapfuye bari inkehwa abatutsi nukuvuga rero ko ndindira inyuma y'imyaka 20 akaba aribo baca baza kuba inkehwa kandi aribo basigaye batapfuye. Nikuvuga rero ko mu Rwanda hishwa abahutu iyo niyo politiki niyo mpamvu nakubwiye nti u Rwanda rwadandaje ideology icyo bise genocide icyo bise ihonyabwoko. Okay, ubuze ko mu Rwanda hishwe mu gihumbi kimwe amajana 960 muri ntuzenya muri Alemanya harabaye ibintu nk'ibyo bise ihonyabwoko kandi ugiye kuraba igihugu cyo muri Germane nico gifasha cyane u Rwanda mu bihugu byunze ubumwe bw'uburayi. Uri ko njyana kure turabigeraho urimo njyana kure urimo njyana kure gato jewe cyo nabajije urimo njyana kure jewe hano nabajije genocide yabaye mu Rwanda nako wowe uri kuvuga ko yakorewe abahutu ingomba genda guhereza historique yuko yaho byahereye inge gato turabijya je okay je nagomba kuri kino gisubizo kugira ngo tubone neza okay genocide yaje gute byavuye hehe intandaro ya byose imbarutso yabyo yabayigiye turabijyamo je ndiko ndakubaza kuri kana karugwa ndagasobanukirwe neza uri muravuga yuko mu Rwanda hari genocide yakorewe abahutu neza cyane so numva n'abatutsi bishe abahutu neza cyane ubifate guke nakubwiye nombre uravye sensa canke uravye igitigiri c'abantu population y'abanyarwanda baba mu Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana 991 na 2 na 3 ntibarenga miliyoni 6 turi kumwe kandi muri ico gitigiri c'imiliyoni 6 ibice 75-80 barabahutu. None nimba abatutsi aribo bishwe gusumba abahutu kubera iki uno munsi nyuma y'imyaka 25-30 aribo benshi cyane gusumba abahutu bari mu Rwanda kugeza ano mango ibyo so, ubure mu Rwanda ntabatutsi bapfuye bishwe iyo habaye ugwimo canke iyo habaye intambara no ndabaje ubu mu Rwanda ntabatutsi ndabaje gato buke ntunjaniranye wantumiye kugira ngo tuyage muga nimba wantumiye tuyage mpereza umwanya nsigure ndiko ndakubaza kujya kure mu Rwanda urumva ntabatutsi bishwe nico nako ndakubwira mu ntambara harabaho abapfa kuko iyo ibombe riteye ntirigwa aho umututsi ari ntirigwa aho umuhutu ari. Iyo urusoro rurashwe ntiruza rutumbereye umututsi ntiruza rutumbereye no sivyo je niko navuga je niko navuga nyabwo oya wowe uri kujya kure ndiko nakubaza mu Rwanda ntabatutsi bishwe mu Rwanda uremera ko hariho n'abahutu bapfuye mu Rwanda uremera ko hariho n'abahutu bapfuye mu Rwanda sindabihakana
okay ico rero turagihuriza ko cyane ari nico gituma ndiko nakubwira duti iyo urusoro rusohotse iyo rugenda rutumbereye ntirutumbera ku muhutu ntirutumbera ku mututsi rutumbera izina ikiremwa muntu gusa byonyene iyo rero icyo nakubwiye ati ideology abanyarwanda badandaje kugira ngo bemerwe mu makungu yari iyo ijanye n'ici bise ihonyabwoko ari genocide akarore bagakuye kuri inde bagakuye ku byabaye mu Bujerumani kandi ukibura bigenderanire u Rwanda n'Ubujerumani bafise bari ku murongo umwe kubera iki bose badandaje icyo bise genocide nico gituma rero twebwe nk'abantu b'abasesanguzi turabitahura turabibona kandi turabyumva igihugu cyose kibeshwaho no kudandaza ibyo batunze iwabo bakabidandaza hanze kugira ngo ubutunzi bwabo buduge hejuru uravye mu Rwanda nta kintu na kimwe bashora hanze icyo bashoye genocide yonyene nico so okay reka tugende rero naguhaye akanya wavuze noshaka kubaza yego Indege Habyarimana yakorowe nande yakorowe na leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda yego ubizi gute kuko igituma mvuga nti yakorowe na leta y'u Rwanda ntabwo ari sanganya ryabaye ubizi gute indege yararashwe ubizi gute leta y'u Rwanda yakorowe amatohoza yavuye muri raporo ya ONU yo mu 2004 aremeza neza yuko indege yarashwe none ico gihe abagwanya leta y'u Rwanda muri iriya myaka bari bande harimo bari Paul Kagame yararimo sabwe inkotanyi zari zigizwe nande Kagame bandanya rero n'ikindi kibazo gikurikira oni yari irihe oni yari irihe oni yeah idagi oni ni kimwe mu bikoresho bisanzwe bikora mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bimwe bimwe batavuga rumwe uremera ko ijya ndege yarashwe na oni nabari abazungu b'abafaransa indege yarashwe ni inkotanyi niwemera ko yarashwe n'abafaransa niwemera ko yarashwe n'abafaransa 1994 okay niwemera ko yarashwe n'abafaransa iraporo yasohowe naho ni mu 2004 yemeza neza yuko indege yarashwe niwemera yuko yarashwe n'abafaransa that is the question entere none inyungu umufaransa yakuye mu kurasa indege yari itwaye mu president wo mu Rwanda no mu Burundi ku Bufaransa yari igiye nta nimwe bari okay genda bukebuke bari barimo sabwe abafaransa bari barimo twebwe ituhagaze ku bantu babiri bavuzwe cyane no turabijya ko no we Steve ndiko ndaba ngo musubize ego oya abafaransa bari barimo ibyo abafaransa nabyo sibyo ndi kuno munsi okay we ntabwo tuyaze kubijanye ntabwo bizi wandeka nandi habigusigura wewe n'imbonozi wawe okay wareka nandi habigusigura wewe wasiguye wandeka nandi habigusigura ja kumuriri abafaransa bari muri mu bantu bayirashe uzi n'ikimenyamenye ibyemezo urabifise ndashaka kubwira uzi n'ikimenyamenye twisunze raporo yavuye muri ONU mu 2000 ntabwo ndaheza numaye nagira na raporo yavuye mu bumwe bwa Afrika mu 2004 washobora kuntegera neza yuko indege yarashwe n'abafaransa nakubwiye nti uzi n'ikimenyamenye imashini y'indege barayibonye iyo yaguye icyo bita black box bandanya warayibonye bandanya saba icya kabiri umubyimba wabo warawubonye umubyimba wande Habyarimana Lechi mamana ndakubaza no inyishura ikibazo warawubonye genda gahoro ntunjaniranye no nakora kwa no ntabwo nakujyanira nsubiza warawubonye aho mine iguye kuko wewe ntabwo uri umusirikare ntiwigeze ko umusirikare ibyo ntabyo utahura aho mine warawubonye ego ibome iguye
no ndashaka kubaza yego warawubonye turi kumwe warawubonye ariko bitavuze yuko banzu reka kumuranda gatabu no reka kugumuranda gatandi umuntu nkubaza warawubonye ngo badusubira kuri bya muri bya genocide warawubonye tubona iki umuvyimba wa Habyarimana mu 2020 nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko yashengeye umuvyimba we warawubonye urahara ahantu hambwe birazwe warawubonye tugende buke no subiza rero subiza kubona umuvyimba ntigisubiza inyuma kumenya neza ibyabaye byagucanze mu 1990 oya byagucanze ko twiheze tuvigano kari imbere ninde mu president muri Kongo iginyo giwe riri mu Bubirigi wabumuzi sabwe wabuze umuperezida wo muri Kongo iginyo giwe riri mu Bubirigi byajyanwe mu Bubirigi mbe nshimamana ndakubaze murumva no mugabo jende genda kubaza hakunyishura acabikwega jengo mba yuko tugenda kuko uri kuranjana mu bindi no jende kunda kugera kuri bya genocide nkaje ngo kujana sije turiko ni Burundi nakubaje bro nakubaje ibibazo bitatu mu Bubirigi na Kongo ibyo sibyo turiko ndabikubwira impamvu ngomba kukwereka ko abafaransa aribo babitwaye ya niyo mpamvu ndiko ndabikubaza bandanye ubuvyimba w'abafaransa ko bawutwaye niko babikoreye no kuri Habyarimana so now indege imaze gukoroka yego ni bande barakaye n'abahutu n'abatutsi niyo nakubwiye nti imbarutso impamvu yatumye ibyabaye mu Rwanda biba imbarutso turari okay reka nakorohereze wowe basi imbarutso ni ya imbarutso nuko bakoroye indege y'umuperezida w'igihugu iyo niyo mbarutso umugwi wari witwaje ibigwanisho warurongowe na Paul Kagame avuye mu gihugu cy'u Buganda umaze gukorora indege ya Habyarimana na Cyprien Ntaryamira nico cyabaye imbarutso yico bise ngo niho nyabwoko okay perezida okay Kagame yaravuye mu Buganda yego sawa kandi yavuye mu Buganda azanywe no gufata ubutegetsi biciye mu biganiro cyangwa biciye mu ntambara inzira nziza yo kugira ngo ashike kuyihangiro nyezina byabaye gukorora indege ari cyo cyatumye imbarutso yico bise genocide cishika muri urya mwanya na nuno munsi icyambere wibuke wibuke yuko iki kibazo nabajije habwo urakishura mugara kigaruka sivyo ndakigaruka kuri kino kibazo dusure kuri kano kanaka ubuzi ko perezida w'u Rwanda yavuye mu Buganda yego niki cyatumye ajya ahungira muri Uganda igihe yari umwana Kagame uramutelefona umubaze icyatumye ajya ntawo kimenya kuko abanyarwanda bari mu Buganda uravye u Rwanda n'Ubuganda n'abavyara rero kuja bukimbibe ugiye kuramutsa abavyeyi banyogosenge ibyo nibisanzwe mvuze kumenya icyamujanyeyo n'icishe mvuze icyo ntacyo nashobora kwishura mvuze niki cyatumye perezida w'u Rwanda Paul Kagame akiri umwana ahungira muri Uganda nico ndakubwiye u Rwanda n'Ubuganda nabavyara sawa simvuze abavyara mvuze reka ndagituye mu cyume mvuze kuja bukuru bibugenda kwa mwene wanyu mvuze naho bisa bisaniye na geopolitique iriho uno munsi y'icyatumye u Rwanda gwisanga gwaradandaje cyo bishe genocide mvuze niki cyatumye perezida w'u Rwanda ahunga akiri umwana niki cyabiteye nkayambarutse bavuga je ntabwo ndi umuvugizi wa Kagame kandi sindi umuvugizi w'umuryango wa Kagame gusa ico turiko tugomba kuraba mbe genocide bariko baradandaza uno munsi
yaje uno mugabo maji bibazo bishika binaguma bikuvano yiyo genocide bariko baradandaza. Okay, reka jana higusigura we man uri mucanga ibintu. Ndagusugure kuri kano kantu nariko navuga kugira ngo tukabandanirizeho. Icateye Paul Kagame president w'u Rwanda kugira ngo ahungire muri Uganda ni kubera ko abiwe barimwo bicwa harimo n'umwamikazi wo ngaha mu Rwanda ari yamaze bicwa nande nivyo ngomba kujya ko nyene ndabikubwira ntubwire ikibazo ndakubwira cyane. Ivyo byatumye president w'u Rwanda Paul Kagame acika impunzi ahungira muri Uganda. Nawe wacumbaza ngo bicwa nande mvira agomba kujya ko nyene nico nakobajije bicwa nande ndabizi yabitewe n'ubuyobozi bubi. Ubwo buyobozi bubi bwari buhari ni bwa buyobozi bababirigi biswemwo abahutu sivyo Chimamanda washora azura kibanze oya ntugombe guhovya banzure kabanze bariko baradukurikirana bareka banze mvuga nta mubiri gumututsi abaho nta mubiri gumuhutu abaho cyese buze umubiri gumuhutu n'umututsi iyo ni ideology oya simvuze bazanye bashira mu kagwi k'abantu hewe bro Steve ntabwo mvuze ngo umubiri gumututsi n'umuhutu navuze ivyo ababirigi batuzaniye sivyo uremera ko ababirigi rero batuzaniye ivyo buhutu n'ubuhutu cyangwa kuvuga kare Kagame yabiza mbe waruzi yuko abavyeyi ba Paul Kagame batigeze bahungira mu Uganda uvuga umusubizi umukwepesha ibibazo ndiko nakubajije ngo ivyo by'ubuhutu n'ubutuzi uremera ko ababirigi babizana cyangwa ni Kagame yabiza iby'ubuhutu n'ubututsi byazanywe n'abadukolonije badufukama mu nda n'ababirigi ndavuga ababirigi umuntu mbere yo kuducanisha mw'imigwi yo it's okay yeah ndavuga ababirigi yani bo babizana so jere nariko mvuga ngo ivyo ababirigi batwise sinavuze ngo ababirigi n'abahutu n'abatutsi wabitaho bandanye ndagukurikirana sawa Eka singomba gusoma commentary byo ko birantumizana sawa ivyo barabituzanye ni kuvuga yuko abo Paul Kagame yari harimwo ni babandi bica babavyeyi biwe bituma cika impunzi sivyo leta mbi yari ihari sivyo yego ni kuvuga ngo izo nyeshamba zari zihanganye na leta mbi yari ihari sivyo hanyuma abazungu babicamwo barasa indege yarimo Habyarimana president w'u Rwanda yego yari ku ruhande rwabo bita abahutu nivyo oya no mvuze Habyarimana yari mu bo ababirigi bise abahutu nivyo bandanya banzisubize nivyo bandanya mwumvise oya bandanya kuko sishobora kwemera ibintu mwumvise no mugabo yumvise ikintu mubajije cyumvikana acha tangura gukwepa ngo bandanya ntasubize cyema agomba kugira ngo twemeranye nzuze kubiharira ni kuvuga ngo Habyarimana ari umuhutu sawa nivyo ni kubyita Habyarimana yari umuperezida w'u Rwanda Habyarimana ari umututsi Habyarimana yari perezida w'u Rwanda no iyo we nturi mwumva ugende kwenda kubwira Paul ukuntu bafata ko Habyarimana yari umuhutu umba wewe oya uko babifata muri rusangi nkuko kare ko ravuga uti ubwicanye bwakorewe abahutu n'ibindi wabivuze nawe sivyo bandanye nta kiro kintu tutacyumvikana sindakirenga oya bandanya oya tubanza gucumvikana sawa ndacemeye yari umuhutu bandanye ndacemeye yego okay sawa mugihe yari amaze gupfa ni bande harakaye abahutu harakaye abatutsi mbeko ko president Cyprien utamuvuga ko Cyprien ntajyamira utamuvuga uvuga Habyarimana wenyine erega kugeza nano mango u Rwanda turacana ndasubiramo ikibazo kugira ngo ucumve neza nabadije okay ndasubiramo kugira ngo ucumvirize neza
igihe indege Habyarimana akorwa harakaye abahutu harakaye abatutsi harakaye abari bari ku ntwaro kubera ko biciwe je navuze mu majambo yumvikana harakaye abahutu harakaye abatutsi harakaye umuhari wari uri ku ntwaro w'ico gihe ariko hari umuhari wari urimo abahutu ibyo ntabyo nzi so mu gihe rero utazi ibintu uhagarike kuzumbazagiza mu gihe utazi ibintu ubupfu mureka udusiguze tugusigurire je niyo mpamvu ntarimo no kuzamura abantu hano buzamuka hano uzingene icyo ngomba kumvisha wewe uri kurantwara mu by'ubwoko iyo si yo ngomba guhagarara what took place icyabaye ndakivuga uko twibaza n'ingaruka byateye kugeza no munsi uri kukwepa ibibazo nikuvuga ngo harakaye abahutu harakaye umuhari wari uri ku ntwaro w'ico gihe kuko biciwe umuyobozi reka guca ku ruhande urabiza abantu barimo bakumva ibyo uri mu kwepa barimo bakumva hano ibyo uri mu kwepa ibi nibyo bitwononera i Burundi dukwepa ibyo twumva ntabwo ari ugukwepa wewe ugomba kunyumvisha ibyo ntashaka no hano barakumva uri kukwepa ibyo ari nayo ngorane iri kiratuma abantu benshi bagukurikirana no turi hano kuko wewe ubemeza ibyo wewe wumva biri muri wewe urimo uvuga nanjye ndimo uvuga twese sivyo ukumva uko wewe ubyumva nuko tubyumva kubiri uri no hano twese turimo tuvuga sivyo turi hano twese bandanye okay so harakaye abo bise abahutu wowe urabize ko twari ko twanabivugana sawa urabyemera mu guje kuri media ucume ngugombye gutinya sindiko ndakwepa ngomba kukugarura kugira ntihagire abo wemeza ibitari ibyo tuje ku murongo nyawo wo kumenya ibyabaye n'ingaruka yabyo kugeza n'uno munsi uri bikatuka ibivuga bari kuvuga ko ari genocide yakorewe ngaha abahutu icyo nagomba kubwira niyo mpamvu nakubagiye nti niyo mpamvu ngaha nakubagiye nti abarakaye indege imaze gutibuka barabahutu sivyo yego ugiye kuraba no mu ntera hamwe mu bari imbere ku mirongo bafise imipanga n'amacumu izo ntera hamwe zari zirongowe nande Habyarimana bandanya okay ugiye kuraba kuri rya mirongo y'imbere abari bafise imipanga n'amacumu barakaye bugara amabarabara no mu mavido yose yasohotse ku isi yose nabo ababirigi bisa abahutu sivyo sawa barakara kubera ko boss wabo arashwe apfuye sivyo arashwe nande babazungu ndakubwira baba Faransa bamwe batwara yamenyo uje tutumvikanira ngaho kubera kuri urakwepa kuvuga ukuri kandi ukuzi bamwe batwara yamenyo wa munyekongo kubera iki uri gukura kwepa ukuri kandi ukuzi abarashe indege ya Habyarimana abazungu baba Faransa oya ndakubwira n'igituma kuri kids no wewe singomba kumva ibyo umbwira mbaza nguhe ibyemeza nkubwira n'igituma reka dufatire ku cegeranyo cyakozwe na ONU mu 2001 icegeranyo cyakozwe n'inama nkuru y'ubumwe bwa Afrika mu 2004 abari duhagararako nkubwira igituma ntidushobora guhagarara ku byo uvuze wewe ngo nukuri Chimamanda Moses okay nkubwira igituma sindagikwemerera okay nkubwira igituma mu minsi jana abatutsi gihe bariko bicwa mu Rwanda we icyo abatutsi n'ubakemure kandi akavuga uko mu minsi jana igihe abantu barimo bicwa mu Rwanda uremera ko inteko ya ONU ariho yari nta gihugu na kimwe ONU itarimo kandi biba byose biba ONU ihari kandi bibizi ndikora kwa uremera ko ariho ONU yari ihari ONU yari itabara none yari gutabara bande kandi abo yari gutabara aribo bariko barakora bwabo bishanyine ariko wowe wumvise ko bikinze ndabyumva iza guhagarara mu ruhande wishyuwe neza arikigusubira wishyuwe neza ONU yari kuza guhagarara mu ruhande rwande kandi apana ko bava ku ntuze ku butegetsi yari imaze kubakuraho abishaka ko abari bo bajaho aribo bariko barakora ibyo bisi iryo nyabwoko ndakigusigurira wavuze yuko ONU atandukanye yakoze sivyo
none Chimamanda ndakubaze yego wewe na jewe tunamara imwe hama tukavuga duti ndeka ntanga karorero kuri Simbizi cyangwa koresha umwanya Simbizi tumukure kuri media wewe na jewe tuko twabyumvikanye twabivuganye mugabo jewe nije seruka wewe uri nyuma uri umeze nk'umwumvuri jewe nije seruka wewe uri nyuma ivyumviro byose niwe wabizanye amafaranga niwe uyatanga koresha umwanya canke Simbizi uzamurije ugerageze uzamurije reka kunshiramwo na karorero ugerageze uzamurijwe wabukoze ndiko na karorero reka kunshiramwo oya navuze ugerageze uzamurijwe ariko nari mvuze ubwo nimba Simbizi ndamukuye ku murongo mugabo icyumviro cyazanywe na wewe uburyo bwatanzwe na wewe uwaserutse ni jewe none wumva Simbizi ni atabaza akaza gutabaza wewe kandi wewe muri iyo migambi yo kumukura ku rubuga uyirimwo uzoza kumutabara niyo yawo ni rero turiko turavuga kuba Kagame yaragize uruhara rwo gukorora indege yari twaye Habyarimana na Cyprien sawa none wewe niwe yaserutse mugabo ni yari biri nyuma oni yari kuza gutabara Cyprien gute kandi aribo babifise mu ruhara ariko waserutse ari Kagame rero ibyo bintu nta kuntu nakumwe uzobyumvisha abagukurikirana ndazi kufise benshi uhenda kurubuga bakumvirira gukurikirana nta uzobumvisha ngo bikunde uzurame jambo nanje ndakubwira kuko ugo mukwepesha umurongo turi kukwepesha nakumbira so ugombe kuvuga yuko Paul Kagame bazana ivy'ubwoko basi siwe yazanye iby'ubwoko ariko niwe yabikomeje niwe yabipromotinze niwe yagize iyo promotion y'ibijanye n'iby'ubwoko niwe yabihaye ibice byinshi cyane gusumba niwe yabihaye ingufu by'ubuhutu n'ubutusi neza cyane kugira ngo no mu Burundi bihagere niwe yabihaye ingufu erega busubiza yeguye tubandanye no mu Burundi kugira ngo bihagere niwe yabihaye ingufu Chimamanda ibihugu byacu byo muri Afrika turazi ugiye urakurikirana amakudeta yagiye araba abari bayari inyuma ni babandi nyene uri kuravuga ko aribo bari kuza gutabara ibyabaye 94 okay bro Steve aribo babiri inyuma Steve okay je ko nakubaza uvuze yuko president w'u Rwanda Paul Kagame ari we yahaye ingufu ivy'ubuhutu n'ubututsi nivyo ujya yani ari igikoresho cyabo birazwe okay kugira ngo no mu Burundi bihagere niwe yabihaye ingufu yani ari igikoresho urabye ibyabaye ndabyumva ndiko ndakubwira ngo no mu Burundi kugira ngo bihagere niwe yabihaye ingufu ego oya yani ari igikoresho niyo nyishu ndaguhaye igikoresho ndabyumva gucika igikoresho niwe yabihaye ingufu kugira ngo bihagere mu Burundi neza cyane sawa banza ugarire ngara kandi urabye ukurikirana neza Mbayahaga yakoreye ku mukubito mu kwezi kwa kane yarabisiguye neza arabyerekana ari nayo mpamvu na twebwe iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi twisunga ku byo badukuriye bagiye barashira hagaragara ku cyubahiro ca Mbayahaga ntawo bideha na gatonyi ko Kagame afise uruhara runini cyane ku mahoro make ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari okay bahajeje mvuge nande mvuga urakoze uvuze ko ari we yabisemo ingufu kugira ngo bigire mu Burundi sivyo neza cyane ivy'ubuhutu n'ubutusi sivyo nuze bijya ni number constitutions nibwirizwa shingiro ririmo ubuhutu n'ubutusi bandanya ndakumva ndagisubiramo ikibazo ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi rimwe ubuhutu n'ubutusi bandanya none bandanye ndakumva ndaza kukwishura wahejeje bantu muri comment ni mudufashe no mugabo mufashe no mugabo byo ndiko nabaza nimba byumva ngenda kwishura ndiko nabajije ngo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi harimo ubuhutu n'ubutusi ririmo
yego no musi yacarimo birimwo. ivyo rero Kagame yabazaniye mahisemo kubigumizamo mu bwizwa shingiro ry'u Burundi. Bon, ikintu rero ngomba ndagutahuze kuko ndabona uracari inyuma cyane y'igihe tugezemwo cyuno munsi. Igihe tugezemwo ntabwo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabivuze. Kuba ku Burundi ntibuzubakwa nico bise umuhutu umutwa cyangwa umututsi. Kubaka igihugu cubakwa n'abatahura imbona kazoza y'igihugu y'imyaka 60 iri imbere. Ivyo ntibibaho ivyo n'uburofa. Ivyo n'ibirofa ntudavyemera. Aho rero niho tudahuriza. Aho ivyo n'uburofa. So ikibazo cyari ko ndakubaza nakubwiye ngo mwibwirizwa shingiro mwagumijeyo ivyo Kagame yabazaniye. Kagame nta kintu na kimwe yazanye. Icyo yazanye ni division. Icyo yazanye ni ugucanishamwe abantu. Icyo yazanye ya promotinze icyo abari barakoroneje bino bihugu bibiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bagize ntibaza so mwibwirizwa shingiro rero nuvuga ngo ni Kagame yabizanye. Okay promotion gusa. Okay mwibwirizwa shingiro magumijemo ico Paul Kagame ya promotinze. Kubera ko ugiye kuraba ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi byahinduwe mu 2018 uko ndabikubwiye we no okay bro uri kunjyana kuri ejo bundi okay reka gucisha gufu ejo bundi ndabirabe ayoboye n'amashinga amateka yavuze ngo wowe uri umuhutu uva hariya, wowe uri umututsi we nawe uyobera hariya sivyo. Ikibazo rero ndiko ndakubaza mwemeye kugumiza mu ibwirizwa shingiro ivyo Paul Kagame ya promotinze. Ega Paul Kagame nakubwiye ni gikoreshwa kandi yuri umuntu igikoreshwa nka Paul Kagame. Guys je ndabuze banazamu kana avugana n'uwo mugabo. Ndabuze umuntu kana avugana n'uwo mugabo. Je numva igikoreshwa nka Paul Kagame kuko wowe ndazi nawe we uri umukoreshwa uri umupromotere wabaje. Ivyo uri mu muga izo nizamvugo izo nizamvugo z'aba bantu icyo novuga cyose kiza kira Paul Kagame naco izo nizamvugo z'aba bandi hariya sivyo. Reka dusubire gucuga kuco muntu uze mu Rwanda hari warwanjane ko dusubire mu cyaka cya genocide sivyo. Navuze ko twabonye abagiye mu mabarabara bagenda mu mihanda abari bafashe imipanga n'imihoro bari mu ntera hamwe ni muri babandi ababurigi bari bise abahutu ico gihe sivyo. Baca birara mu bitwa abatusi batangura kubatemagura nivyo. Chimamanda jewe ntunyemeza ibintu ntemera ngo base ngubaze gato ninde ikiganiro umviriza ikiganiro Generale Nyamwasa yakoreye muri Afrika y'Epfo mu 2009. Umviriza ikiganiro Generale Nyamwasa yakoreye muri Afrika y'Epfo mu 2011 bagomba kumugandagura leta y'u Rwanda. Ugize Generale Nyamwasa yari umuntu ari hafi cyane na Paul Kagame. Iyo ni topic yindi. Wocu bimbwira gute ko ubitende ko vuga ngo runakambi wocu mbwira gute wongemeza gute ko abahutu bico gihe aribo biberaye mu batutsi barabagandagura mugabo uno munsi population y'abatutsi akaba aribo benshi gusumba abahutu inyuma y'imyaka 25-30. Okay iki cyane nirande tugaruke kuri kano kantu wavuze uti genocide bayikoresha nka business nivyo. Yego ni ko bavuze ko bayikoresha nka business. Uno munsi arena yubatswe mu Rwanda yubakwa n'abagermani. Okay. Uwo muntu ko bategerezwa kwemera ko Germani tigeze kora ihonyabwoko mu myaka ya 60. Uwo mu bitabo bya
byagenewe kwibuka ihonyabwoko ryakorewe ibihugu bitandukanye ku isi. Uno munsi Alemanye yashyizwe ku rutonde rw'abatakoze ihonyabwoko. hari umuntu warangomba ndaguhe gato bamuganire naho ntamubona ngira ngo mushire ku murongo nta ngorane. sinzi ko arimo twumva. Moses ndabumva cyane. Ijambo ni rwawe ndaguha akanya maze muganire na Steve. Njyewe nitwa Ntivuguruzwa Fende, ndi mu Rwanda, ndi n'umunyarwanda. Ubu tuvugana njye sindanagera mu Burundi, sindarenga umupaka w'u Rwanda ngo njye mu Burundi. Turakumva. Uwo muvandimwe ngo yitwa nde amazina ye yombi? Ni Steve. Banazira V8, umusesanguzi V8. Nishimiye kuza hano. Mbere na mbere twebwe abanyarwanda dufite amateka ashaririye cyangwa ababaje, ntabwo akenshi twebwe dukunda gukora deba ku bijyanye na jenoside. Rimwe na rimwe ku bantu barindi batazi amateka yajyanye. Tuyage tubonana twumvana neza. Hari ikibazo kiba kuri media sinzi impamvu. Oya kuko mu Rwanda mudandaza amakuru atari yo ko mufite network idasanzwe, ja kuri kamera bakubona. Ariko nabandanya avuga nta kibazo. Ntabwo nyefite ikibazo cyane. No, bandanya. Nta kibazo. Mbere ngiye cyo nashaka kubwira umuvandimwe, icya mbere cyo sinzi nimba yaranize, sinzi n'icyo ari cyo, it's okay. Ibyo ni ibimureba kandi rimwe na rimwe kutiga ntabwo ari amakosa y'umuntu. Ariko mbere na mbere ajya abanza nimba ataranize ariko ajya agerageza asoma amateka. Ni gute wavuga ngo Kagame ngo niwe wazanye ibintu by'amoko, nawe ubwe yarahunze ahunga ikibazo cy'amoko kandi yari umwana w'uruhinja? Bakubwiye ko ari we yagize promotion, yarapromotinze ibintu bijanye n'amoko. Ntitwavuze ko ari we yakizanye, twavuze ko ja kuri kamera bakubone kuko mu Rwanda ibyo kuri kamera n'ibisanzwe reka vuga turavyumva je ngasi nababona pe nukuri ko sinababona. we muze vuga nimba arinde vuga bandanye vuga. Ngiye cyo namubwira cyo ajya abanza asoma amateka, areke kuvuga ibintu atazi. Ese ni gute nk'ubari kuvuga ngo population mu Rwanda ngo y'abatutsi ngiraruti y'abahutu, ibyo bintu wabibaze ryari ko mu Rwanda twe tutakibara amoko? Wewe ubwo bushakashatsi wabukoze ryari mu uhe mwaka kugira umenye ngo population y'abiraruti yawe? Umutumire iyo uri kurabesha abantu yuko mu Rwanda mutakibara amoko, icyo cyonyine ibice 90% by'abagize guverinoma y'u Rwanda n'abatutsi. Ubishingira kuki? Nafashe indege mu Rwanda ngiye mu Burundi. Ibice hafi 98% by'abakora ku kibuga cy'indege n'abatutsi. Ibyo bintu uri kuravuga aho bikura he? Ngino ubishingira kuki? Rero abarundi mufite ubugoryi bwo kugendera kuvuga ngo mwe mufite ubugoryi bwinshi, mubanze mu bukuremo. Ikintu umubiri giyazanye mwe muracyumva ko ari cyo gikora. Ushingira kuki uvuga ngo umuntu n'ubwoko bunubu? Igisirikare cy'u Rwanda uno munsi ibice 90 hafi 7% n'abatutsi. Abagenerale ibice 90 n'umucafu kwijana n'abatutsi. None izo statistike wewe uri kuratubwira, ahubwo wengira nturi no mu Rwanda uraraba neza, ntukurikirana politike y'igihugu cyawe nimba ugikunda. Oya, izo statistike wazikoreye he? Wazikoze ryari? Wagiye urabarura, winjira mu gisirikare urabarura, wasanze liste, uranyandikira inbox ndakurungikira liste byose ndabifise.
oya wayishyira hano wayifise mu Rwanda ni bangahe? Twe dufite abanyarwanda nta bwoko mu Rwanda ni bangahe uno munsi? Dufitemo abanyarwanda. Wewe rero waje mu byo utazi, Chimamanda mukure ku murongo nazi cyamuzanye. Oya wowe reka nkubwire we n'abandi mufite imyumvire yanyu ya mindset iri cheap iri hasi, nta kintu bizabageza. Niyo mpamvu muzaguma muri igihugu cya mbere muzaguma muri igihugu cya mbere gikennye mu bukungu, gikennye mu mutwe, kuko mwebwe mukennye mu mutwe. Reka kucyangura kuvuga ngo dukenye uno munsi mwebwe ngaho mu Rwanda ugiye ikibazo cya mbere mufite mukennye mu mutwe. Nimubanze mugerageze muwe develope mu mutwe, nimumara kuba develope mu mutwe n'ibindi mufite amahirwe yuko bizakunda. None nimba mu Rwanda mwe mwarabaye develope mu mutwe, kubera iki umuntu kuvuga ibyo Kagame atipfuza canke mwebwe mudashima mu mwiti ntera hamwe? Why? Nimba mwarabaye develope mu mutwe, kuri karanga muntu yawe canke ID wawe handitse ko gute ko atabwoko buri mu Rwanda? Naho utututsi byanditse kuri ID wawe. Iranga muntu yanjye handitse aho mvuka, icyo bita prefecture, twe tubyita province. Urumva? Wowe rero waje mu byo utazi, urasubira uje gusaba tware y'u Rwanda rwanyu, nta muzoze duhariye kuko waje mu byo utazi. Amacakubira ari mu Rwanda. Mwebwe mubanze mwikuremo ibintu abakoroni babapakiyemo. Nururutse indege ngiye mu Burundi nurukira mu Rwanda, abakora ku kibuga cy'indege bose ibice 80 n'ubucafu kwijana n'abatutsi. Wewe rero urikura hari ibyo utazi. Okay, yagiye umenga. Okay, tuvuge. Bandanya. Okay, dukomeze. Murakoze. Komeza. Yara ndabahaye mu tanzuro kugira sindabavangira ngo muntu. Okay. Wewe twikomereza ibyacu nawe hano. Rero tugiye kuri kano kanotego turavuga, wavuze yuko Kagame akoresha ihonyabwoko as a business. Nabikubwiye kuva dutangura kiganiro. So nikuvuga yuko ihonyabwoko icyo yise genocide niwo mutahe wonyene genocide n'ihonyabwoko mu bihugu mpuzamakungu. Cyonyene gusa niwo mutahe Rwanda rufise. Mu Kirundi genocide, mu Kirundi n'ihonyabwoko. N'ihonyabwoko. Yeah. So reka ngere ku kanyuma gatoya hano. Mu gihe yabikoresheje nka ntuze nk'ihonyabwoko, niba agiye gutegeka ngaho abari ico gihe mu Rwanda b'abahutu ngo bice abatutsi, niba agiye kubitegeka. Bakubwiye ko abahutu bice abatutsi ni inde? Ko ari go ruri bimatamiswe. Ubwo ni go ruri bimatamiswe. Ndakubaza ka. Ubwo ni go rudandazwa babashoboye ko namwe murarugura. Ndakubaza ka rukanda kabahanyu. Ndakubaza kano kane kabakanyu. Mbaza numve. Interahamwe zari zingangiyemo abahutu cy'abatutsi. Sabwe? Interahamwe zari zigangiyemo abo bise abahutu cyangwa abatutsi. Interahamwe? Tugane ku cyakabiri. Kare ko turavugana ku kijyanye na Victoire. Ni Victoire umenya Ingabire. Yego. Uvuga uti Ingabire bamufungiye ubusa. Neza cyane. Uti kubera ko yari umuhutu. Yego. Wabifatiye guke? Twereke duhereze ibintu bitatu bifadika woshira habona n'ivyemezo byafunze Ingabire. Mbajije bitatu byonyene gusa. Abari ngaha mu vyumba bajije bitatu. Icyatumye Ingabire afungwa bitatu. Ambajije bitatu. Ambajije bitatu. Yes. Twagiye icambere. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza
kirimwo abajournaliste bakoze ngivyo bita ngo amatohoza mu Rwanda. Ivyo binyamakuru vyaranyuze no kuri BBC. Byari ibinyamakuru bivuga ingene ngo Rwanda ngo ari rubisiko. Kandi Ingabire yarahagire kure kugwa na perezida ku mbabazi za perezida. Mu Burundi washobora kure kugwa na perezida bakakubona muri dossier mbi bakakureka. None ntabyo urumva ko mu Burundi abantu basanzwe bari batawe mu mvuto nyine cyo batanga ikigongwe bagataha. Sinde ko mbisi kibazo neza. Mu Burundi washobora guhabwa imbabazi na perezida hanyuma bakakubona muri dossier mbi bakakureka. Nyine cyubahira umukuru w'igihugu niyo mana y'igihugu ijya avuze riba itegeko. Aho rero nimba utahura watahuye. Icyambere ntibakureka. So ikindi cya kabiri wamagiye bitatu tuje gucya kabiri. Yego. Uyu Ingabire yatanguje umugambwe ishaka. Mugabo iryo shaka ntabwo ryari bwemezwe n'urukiko rwemera ibijyanye n'amashaka mu Rwanda. Icyo womenya kimamanda. Ingabire wambagije bitatu ndiko ndakubwiza. Bamwagirije gushinga imigwi yo kugomba gukuraho ubutegetsi buhari bw'uno musaraba. Sindaje ko wambagije bitatu. Fatiro ryonyene ryahabaye. None si wowe wambagije. Ibyemezo bashize imbere y'ubutungane biri nibiye. Si wowe wambagije. Si wowe wambagije ngo guhe bitatu. Bandanye. Ishaka ryiwe ntabwo ryari ryemegwe mu Rwanda sivyo? Mu Burundi biremewe yuko ishaka ryawe ritarakwemerera ko rikora kwigisha ibyo mugabo. Biremewe mu Burundi. Oya umanza kugenda muri ADB ukandikisha ugahabwa uburenganzira hamwe. Ya mu Rwanda ntabwo bari bwagyemera urabizi. Ibyo nibyo leta tubwira. Ntabwo ari bwavyemera nabo narabivuze. Ngo zo go. Hajya nakubwiye mu Burundi mu Rwanda nta bwigenge buhari. No pari vyigenge ntabwo ari amashaka yose yemegwa. Reka manze ndaguha amakuru yimva. No mu Burundi si yose yemegwa. No muri Amerika si yose yemegwa. Ikigira gatatu nacyo wabaje ivyo bibiri byaheze. Ikigira gatatu. Ejo bundi yaravyemeye Victoire nyene Ingabire. Kugitsure. Ari mu rukiko. Kugitsure. Kugitsure. Atewe igitsure. Atumi. Ntabwo yabyemeye. Are you okay? Ntabwo yabyemejwe. Are you okay? Kwiwe. No. Yabyemeye kugitsure. Apande gitsure bro. Hariho ama video Zoom yinjiyemo. Siko? Izo video zanyu abantu bamaze kufasha zagize ku kinyamakuru bita Intsinzi TV. Mbe urazijya RIB yo mu Rwanda. Wambagije bitatu cya gatatu cyahigwa magihera. Nakubwiye nti Ingabire kwemera bijya byose akabyemera ku mugaragaro. Apana kubyemera ndiko kubwira Zoom ya ndiko nkubwira aho Zoom yanyuze. Ndiko sure n'abajejwe umutekano ariyo RIB yo mu Rwanda arambwira ati kugira bigira ishingiro twebwe amakuru yose tuba tuyafise kugira ngo bigira ishingiro bigira bifadike wewe genda ku mbuga nkoranyambaga ubivuge ku mugaragaro ko ibi bintu byabaye bidaciye mu mategeko. Mugabo Ingabire ararengana. Ndiko nkubwira video yanuze kuri Zoom kuri online. Ubu ndiko ndakubwira ibyo mu rukiko muri RIB. Yagiye kuri Zoom, iyo Zoom yanyuze kuri TV yitwa Intsinzi, sivyo? Je nayiravye hari n'ubu. Ingabire agenda kugiriranira ibiganiro nabo bise ngo bari abo ababirigi bise kubera ibintu by'amazuru je nabwo bikunda ngabo. Yabo ababirigi bise abahutu bari hanze y'u Rwanda bama bavuga ngo bazogaruka mu Rwanda ruka abatutsi basize. Warakibona ico kiganiro?
mbe Chimamanda ndakubaza man ngoma nugaye live warabona ico kiganiro wewe ugomba kunjaniranya uno munsi ndakubaza warabona ico kiganiro warabona ico kiganiro sindabikwemerera warabona ico kiganiro no pana jewe ndakubaza warabona ico kiganiro ico kiganiro narakibonye so now mu Burundi wabona umuntu ari mu Burundi ari kaganira kuri Zoom n'abavuga ngo bagomba gukuraho leta y'u Burundi kabemare mu Burundi mbe warumvise ko harabahawe ikigongo na nyiri cyubahiro mukuru w'igihugu General Neva bagize uruhara mu byabaye muri 2015 warabyumvise ko hari ikigongo yatanze rero mu Burundi ni kindi gihugu gitandukanye rwose cyane n'amacakubiri abera mu Rwanda biratandukanye rwose nta naho bizopfa binasubiye no guhura nimba umukombozi yaratashe agahabwa ikigongwe akaja no muri politike akaba umukandida wo kwitoza mu budepite cyangwa mu bushinga amateka uca wibaza ko mu Burundi woha kompara no mu Rwanda bigahura kandi ugomba guha ibyemezo rero wewe ibyo Chimamanda urabona wewe urafise intumbero yiwawe yaho ugomba gushikana abantu bawe gukurikirana ugomba guha ibyemezo bitange twumve uvuga itwaranye n'Ingabire yahawe imbabazi na perezida w'u Rwanda sivyo kubera ko yagiye kwigisha ibyishaka bitemewe batarabisinyira sivyo yahawe imbabazi ariko dusoko kuri kakane gato nako navuga mu Burundi woja kuri Zoom warabujijwe kwigisha umugambwe ukaganira n'abari hanze y'u Burundi uko bagomba kuza ngo barandure ngo abahutu bari mu Burundi byose bari mu Burundi bwose ngo muntu leta ikamureka ndaguha akarorero ego oya ndeka ndaguha akarorero ego oya jewe ntunzane bya ego oya iyo imitego je sishobora kuyigwamwe je ndakubwira ndaguha n'uburorero buri hafi turi kumwe uravye imvugo bayeme magera bakoresha uno munsi uravye ariko gatoya ari umurakiye abazo ibintu cyenda byibuka mbe mukombozi kuri wewe icyaha yakoze ni cyaha mukombozi kuri jewe icyaha ni cyaha mukombozi yakoze wewe uburundi ugifata nk'i igihugu cy'u Burundi uno munsi izina uburundi ugifata nk'iki oya reka kureremuza amaso ngomba umbwire igihugu izina uburundi ugifata nk'iki wewe nabajije ni icyaha mukombozi yakoze ndiko ndakwishura wewe igihugu cy'u Burundi uno munsi ugifata nk'iki uko ndazi yuko iyo tukoze ku Rwanda umutwe wawe uco ugomba gupasuka u Rwanda sigo tuje mu Burundi igihugu cy'u Burundi no munsi wewe ugifata nk'iki igihugu turakijyamo turiko tuvuga kuri mukombozi ndiko ndakwishura ntubazi kwazo mukina kwaje mukombozi ni cyaha igihugu n'umuvyeyi sawa turabizi je niko mvuga ni cyaha mukombozi yakoze hariho imvugo bavuga ngo if you lose a country you lose everything nukuvuga ubuzi igihugu if you lose a country you lose your identity urumva ntabwo nubukibaho rero turavye mu 2015 kuko je niho ngaruka muga n'imbere y'ibyo 2015 tugoye mu 2013 ja mukombozi sinobiza ko cyane ahunga ava mu Burundi akinjira mu Buganda ahunga mu Buganda akaja kwivuza mu Rwanda abo yabonanye nabo turabazi bande bagomba gushika ko turabizi batubwire bande rero nicyo gituma tuvuga duti kuba no guhunga n'ibisanzwe tubwire bande babonanye bande muri politike igihugu kamakira nk'umuvyeyi byabonanye nabandi ubudasa buri hagati y'u Burundi bro leta ni yatwe ntiwigire uwera leta yose natwese agiye mu Rwanda yabonanye nabandi ibyo si byo kuri media
you have a problem. Ibyo si byo kuri media. So ikibazo nuko wanyuze mu Rwanda. None ntuzi ko turabakeba. Niba uri umugabo utinyuka vugira haje mvugiraho byose se ntinya. None ntuzi ko turabakeba, ntuzi ko Burundi n'u Rwanda turabakeba. Ibyo ntabyutse. None kuba bakeba bisigura gutajejo Emmanuel ayoboye n'abashinga amateka yari ari gukora iki mu Rwanda? Ujya yarumviswe n'igihugu. Ntiyagiye yija. Ntuze bari abasitari. Bari abasitari babasani bama mu Rwanda. Dindira. Bari abasitari n'abasani. Bari abasitari n'abasani bama mu Rwanda. Babari gukora iki? Abaki abasitari bama mu Rwanda babari gukora iki? Hari numwe uraza wumva avuga yuko ari nejo muze niwe bari na Kidumu niwe yarari. Manzu kurikire kahise kabo. Iyo yamba hafite abatwe turagwara dufise ubwanwa bumwe namwene nakubwanwa bakanyena kubwanje. Ikibazo cyawe rero wewe ugomba guharira ntugomba gutaha. No bro, ntabwo ari mu rugo. So ndiko washobora kuzisigurira. Washobora kuzisigurira. Kidumu agenda mu Rwanda ajanywe n'umwuga asanzwe ariko arakora. So ikibazo ari kujya mu Rwanda n'umuntu agiye kwiga ibijanye n'imvo za politiki azogaruka mu gihugu. Steve tuganire bukebu. Steve. Okay Steve tuganire bukebu. Steve. Yego. Uremera ko Amerika n'Uburusiya bafatanye ikibazo? N'Uburusiya. Sa? Amerika n'Uburusiya. Ibyo ni bubizi je ntabyo nzi. Uremera ko Ubushinwa na Amerika bafatanye ikibazo? Ibyo ni bubizi je ntabyo nzi. Iyo mbaza ati uremera ko Israel na Iran bafitanye ikibazo na kubwira ati yego ndabizi. This man is sick. Iyo mwira ati uremera ko Uburusiya na Ukraine bafitanye ikibazo. Man, ndiko ndakubaza ikibazo. Uremera yuko muri iyi minsi uri muri Amerika? Uremera ko hari icuka atari cyiza kuri Amerika n'Ubushinwa? Shika ku ijambo nyamukuru kuko ndabona kuva urabyeme kuva twavugiye urabyeme nta jambo nyamukuru turashika urabyeme nemera iki Amerika n'Ubushinwa ko bari mu kibazo uyu munsi je ntabyo nzi ibyo ntabyo nzi nane je ndiko Imana impande ko nganura n'umwana ibyo ntabyo nzi none ico kibazo ufitanye n'ikibazo cya gutega Moses Chimamanda ngiri inkoni ngahabura twagwana nkagukubita twagwana ico kibazo bafitaniye ni kibazo giki je kuko ntacyo nzi ngira numve ni kibazo okay reka tubyoze ko ntavyuzi ngenda kuko ndavyumva nivyo kandi uvugishije ukuri kuko nta makuru it's okay no nivyo uvuze ko atavyuzi nasivyo sikubuze yego nenda guhora ivyo utazi tubwire n'abarorezi babyo ndaguhora ivyo utazi n'Ubushinwa bafitaniye ni kibazo giki okay ndaguhora ivyo utazi okay waje bundi warabonye menga hari ahubwo ni kumako hezi gatoya aho n'amakimbirane yari ahari warabonye umunyarwanda yari mu Burundi umunyarwanda agasaba ijambo imbere ya president w'u Burundi waramubonye umunyarwanda kazi narabibonye warigeze ubona abanyarwanda bidoga bavuga yuko yakoze amakosa kuza mu Burundi umuntu wese agomba arafise uburenganzira bwo gushikiriza ikiri ku mutima gasubiremo ni bisanzwe gasubiremo nawe urabye ibyo uvuga kandi okay gasubiremo uvuga ku Burundi kandi uri umurundi ku ruhande wavuze none abantu bareke kuvuga bafise uburenganzira bwo gushikiriza icyo bagomba kugeraho bagomba nivyo umwe wese ubwo burenganzira twebwe mu Burundi rega so okay mukomozi rero ni batarakwiye kubuhabwa bwo kugera mu Rwanda so mad mukomozi nti erega ubwo burenganzira you are so mad hari icyo bita treason mu Cyongereza guhemuka ubwo kuko mukombozi ogenda mu Rwanda ntiyagiye nk'umuntu agiye gutembera bisanzwe je nakubagira tubwire yakoze iki tubwire hano tubyumva shika kucyo wagombye gushika tuganiye hano ari umuntu agomba kwakira ngo ngaho ngo mwe muraganira atarinji
naze ameze nka wa wundi avuga ko mu Rwanda atabwoko buhari uca umumana ujya kubwira ibyo ko ibyo mu Rwanda baraciye iby'amazuru n'ibindi barabaciye urabyemera nawe ga Moses ijana kwijana ko atabyamoko biriho mu Rwanda sa urabyemera ko mu Rwanda atabyamoko biriho iby'amoko iby'amoko bisigaye mu Burundi mwe muri bamwe niyo mpamvu nta musi tuzigera tuganira ngo duhure ahubwo mbaze uti gute mushireko naduge twumve nawe byagira duhende azavuga ko mu Rwanda atabwoko buhari muvuga kimwe na wewe iyi live muce mu izo z'abandi izo zamvugo z'abandi bameze ukuntu ibyo ni bisanzwe ya ngo utajya kuri kamera ntumucire kuya turabakurako tanga ijambo dawe uyu muntu yavuze ko afise icyo agomba tuhende na byase nagerageje byase no muntu kandi no muntu akunda kubona ibiganiro akuza gucira ko nimba ari yinde bamwitande nimba ari cinema cinema nagerageje kuduza byase sinzi impamvu so rero bro reka gatoya hano nabinga kurizana kuko ibibazo byose twabajije hano nta na kimwe ugeze wishuramo siko ariko icyambere twagenda duhanuranye twese turabarundi sivyo oya wewe mu barundi twaragukuyemo twese turabarundi sivyo mu barundi we twaraguhanaguye we ntukiri mu barundi twaragukuyemo no ntacyo ntuwo kinyamburamo kuko we ntabwo wewe uragenda urondera ubwene gihugu mu Rwanda no bro ureka ubwo bujinga bw'uburofa bwo mu Burundi uri muri Amerika wewe twaragukuye mu Burundi akana na ujinga bro we ntuwo nyambura ubwene gihugu wewe twaragukuye mu Barundi we ntabwo wonyambura ubwene gihugu wewe gihugu ntabwo wonyambura ubwene gihugu no man je nta misibiri mu mutwe n'amasazi kuko iyo tuvuze u Rwanda no je nta mitiba n'amasazi bindi mu mutwe reka tuganire ibintu bizima ureke gusa nkuko umenye u Rwanda niko rwakubyara ubwo bujinga wowe uri muri Amerika man hari byinshi wakwefye hano hari byinshi wakwefye hano nivyo muri Amerika bavuze gutabizi numvise mara mari kandi uri muri Amerika hapa numvise isoni inde numvise isoni uri muri Amerika givyo mu Bushinwa ngo mu Burusiya sindabizi ubwoba wewe rega none ko ugomba kunyemeza ibyo ntashaka no apana numvise isoni niyo ngorane abarorerezi bawe rero mwese munganya ubwenge numvise isoni uri umugabo ntabyonzi ntabwo basesangura ngo babone ibyo no numvise isoni isoni none gakima manager ndakuba ikindi cyakabi iyo listen ngugenda ngubwira ibintu u Rwanda ruturuje listen reka genda kubwira kino kintu umuntu nejo bundi napfa nuzogaruka hano kuvuga ngo ni business sinzi ko bamwe muri mwebwe mudandaza abantu mubica ngo ni business wewe ibyiyumviro by'iwawe iyo umuntu yapfuye listen iyo umuntu yapfuye emera yuko yapfuye hanyuma nawe nimba wabuze wemere yuko wabuze next time tujye gutamba ku byimba abantu bafu je sindacanga ico wewe nuko ugomba kwemeza abantu bagukurikirana ntabwo tugomba kubyemeza Burundi buri hasi y'u Rwanda ico kintu gituma ubona ko Burundi buri hasi y'u Rwanda ni igiki uri mucanga ibintu je ndiko mvuga bapfuye riha ucanga ibintu nariko mvuga bapfuye nugomba kumbaza ivyo Burundi uvuga uti basi duhindura topic uragomba ko duhindura topic wewe rero kuganira kwa biragoye no mbwira uragomba ivyo mu Rwanda tubireke ibi by'ubwicanyi tuvuge kuri topic y'u Burundi nivyo ugomba Erega tuvuye mu by'ubwicanyi by'u Rwanda byose biza muri yayi nakubagiye nivyo ugomba bafise ni wa wundi nyene ni genocide nivyo ugomba nakwaje nivyo ugomba bishura nk'umuntu yakuze nk'umugabo rero gucura nk'abana nivyo ugomba tubireke ibyo mu Rwanda tuvuge ibyo mu okay tubireke ibyo mu Burundi tuvuge economy y'u Burundi nivyo mu Rwanda tubireke tuvuge economy y'u Burundi nivyo ugomba duhuga kwijambo rero ibyo nivyo nshaka kutuganira so that is good so ubu uri kuvuga ngo twego tugaya leta tugayikwa ngo bivuge sabwe bagombye kuvuga ngo tugaya leta dusuzugura leta bodi iki arugomye kuvuga ni ega wewe ubu ndakubona nk'igikoresho
kuko iyo uri kuravuga leta y'u Burundi nta kizu yivugamwe kandi ibyiza no nikaho ugombye kuvuga ngo tugaya leta tugiriki narakubwiye uravye payeje kuva nyine icibari umukuru w'igihugu agiye ku butegetsi uno munsi abajene bariko bariteza imbere mu by'ubumenyi mu by'ubuhinga mu byo gutuma tumanako amakuru mu byo kumenyesha amakuru ni byinshi cyane okay ndakubaza ikibazo ugera uvuga kubera iki kubera uri umu agent w'abansi b'u Burundi reka tugenda kugenda kubaza kimwe sivyo hanyuma uza kugomba kuzamuka hano abazo neza aduga baza so ikibazo ngomba kubaza hano kimwe ubuze ngo bariko bigisha iki uti bariko bigisha iki iterambere iki mu Burundi urumva ntabyo kurikirana rero uharira ibyo utazi no please be serious hano hari ibyo hano twumva buri ngo binacika turiko turakubaza ubuze ngo mu Burundi barimo bateza imbere iki ugwaruka iki neza cyane ugenda bukebwe ngenda kubaza bukebwe mu myaka 5 iheze genda bukebwe ngenda kubaza kimwe gereranya imyaka 5 nibyo nakwakiriye hano nkubaza baza twumve tubwire kimwe muri byo naguhaye karorero keza urabye payeje kuva ishinzwe ugwaruka rwararose imitari warose bariko bariteza imbere ubutunzi bariko bariteza imbere mu by'uburimyi warose imbere mu by'ubworozi bari kwiteza imbere mu byo gutuma tumanako amakuru bari kwiteza imbere kumenya intwaro nziza genda bukebwe kuri kamera kujya kure genda kuri kamera genda kubaza kamwe tugende kuri rero ndakumvishe no ibyo uri kura bra turazi by'imisundo n'imisiba n'ibiki itatwe imbere ibyo ndabizugo ni bwa burofa twamama genda iko ndakubaza uri kuvuga ngo ugwaruka gwarose imitahe sibyo umwe muri wo yarose imitahe niyageze umwe muri bo umwe gusa akarorero keza nce ndaguha kuzana mutima ni bya president ku bantu basanzwe ari byamamare akarorero nce ndaguha ka hafi mutima bikomeye akarorero ka hafi urabe mutima uno munsi byari karakora mu nakubwiye ko ari bya president turi kumwe cyane nakubwiye ko ari bya president none so Murundi so gwaruka ntari mu Burundi ntari gukorera mu Burundi nakoresha hano nagomba kumuzira byase nakubwiye ko ari bya president byaba bya president bitabe bya president mugabo no Murundi ari gukorera mu Burundi kandi kunganira ni ari gukoresha abarundi ari guteza mu nagomba kuvuga nawe ariko ndahuze ari gukontribute muri economy nakubwiye bro West Steve tuza nakubwiye mbwira umwe nakubwiye ko mutima ari bya president mbwira umwe nakubwiye mutima namukubariye kandi iyo uvuze ngo ni bya president so now tugomba uco twerekana amabreve yuko byukuri ari bya president hano bakumvise yuko hari ibintu wewe ibyo nibyo uhenda bakurorera yuko ari bya president no uri kusubira bakubwiye hano tuzi twese turabizi twereke ibyemezo ko ari bya president kuko wewe abantu bakurorera bro ubwo bujinga no man uri muri Amerika wewe kuba ufise ubujinga nk'ubwo abasigaye hariya ruguru bagifise ivyo nivyo bintu bituma twebwe Burundi butegera butera imbere kuko uraje hanze kandi bugera buguruka mu mutwe Chimamanda ngomba ndaguhereze ibimenyetso byerekana neza aho Burundi bwavuye mu myaka 5 iheze naho Burundi bugeze muri no myaka 5 turi kumwe nakubwiye ugwaruka uno munsi ugwaruka gwarishize hamwe mu koperative kwari rumaze turi kumwe bararima bakimbura bagashora nakubajije nde uzidukuye mu mutima none ugomba imiliyoni zitatu ugwaruka bangana miliyoni zitatu bose ndabadonda kana cyuhikita imwe namwe birarusha ugwaruka rungana miliyoni zitatu bose ndabadonda so bro okay tugene gatuwe kana mu Burundi remera kigitoro kibuze igitoro
urazi yuko mwabigizemo uruhara kugira ngo igitoro kibu ndakubaza uremera ko mu Burundi igitoro kibuza mwabigizemo uruhara ndiko ndakubaza uremera ko mu Burundi igitoro kibuza ego mwabigizemo uruhara ndakubaza bandi tubizi kikira mana ndinde simvuge nabi irure ndinde simvuge nabi imbere y'abantu sindavyanka mwabigizemo uruhara igitoro kirabuze ko mwabigizemo no ndakubahira ubupapa igitoro kirabuze igitoro kirabuze mwarabigizemo uruhara byarashobotse he bandanye muzehe ndakubahira ubupapa ico cyo nico nakubahira ubupapa uremera ko mu Burundi igitoro kibuze igitoro kirabuze mwarabigizemo uruhara birashoboka sabotage yarakunze sabandanye ndabanje kure kubanza tubwire ngene twabwizemo uruhara cenda kubwira nawe uze kumpa ijambo reka ndaruhu nahejeje nabyemeye ko igitoro kibuze yego none ndaguhaye ijambo ko isigura ndaguhaye ijambo sigura ngene twabwizemo uruhanya madakubwira sivyo nishuye byaheze igitoro kirabuze mu Burundi okay ejo warabonye umushikiranganje w'ubutare n'agataka uriya bita Ibrahimu avuga yuko igitoro gihari urabibonye ndakumva narabibonye okay avuga yuko gusa habuze amakamyo yo kukwiza narabibonye wowe uri kuvuga yuko ari twebwe twavyase Ibrahimu avuga yuko gihari habuze amakamyo wowe na Ibrahimu ninde ari mukuri Ibrahimu ari mukuri Ibrahimu niwe ijambo Ibrahimu avuze Ibrahimu niwe niba atari mukuri uzani ijo Ibrahimu avuze ni leta nayo n'umuvyeyi umuvyeyi ndakagenda hinge Ibrahimu niwe atari mukuri niwe ari mukuri nico nakubwiye none wewe uri kutwagiriza kate erega mbiriza imisi yose se kuwa gatanu murashobora kuba mwarabikoze mwibaza ngo azokwa ari kuwa gatanu mugabo bwasha hakaba kuwa gatandatu rero ko Ibrahimu yaravuze nti igitoro cyabonetse turindiye amakamyo mwe mwari mwibaza ngo azoguma ari kuwa gatanu kumbe bwarayibuke ari kuwa gatanu ibyo ni mutungo bitaho okay turacageza bukebu Kemana mumbabare gato hame ntuze ya kare hari wavuze ikintu kijanye no kwimbura ibigori wavuze ko ariko bimbura ibigori yego okay bavyimurira mu bigega nivyo neza cyane warabonye yuko ejo bavuze ko ibigori bimburiye mu bigega hamaze kubora amatoni amajana 2 hari umuntu ari ku murongo yifuje kwinjira muri iki kiganiro muduze mushireko vyasiye umugabo nimba ari sinema nagerageje reka ndabe kandi nagerageje kare vyase reka ngaraguze okay reka tubandane gatongera ngo namusizemo hano ndabona reka ndabe navyemeza arinjira so hano warabonye ko berekanye ko amatoni amajana 2 yaboze warabibonye narabibonye iyindi mifuko igira ku majana 4 yariwe n'imbeba warabibonye nico ni cerekana ko dufise umwimbo w'umusesekara bandanye ikimenyetso ciza cyane kikwereka ko tugeze ku rwego rwo kwimbura tukabika tukabura naho tubishora bimwe bikabora ibindi tugasesa warabonye ikiganiro ndabirabe ari mavuga yuko ivyo bigori bavyakabanyagihugu ntibabarihe urakibona cegana wewe wenyene ubwawe wibuke ivyo wavuze kuri ndabirabe ko urumva yageze no mugabo bekita kigo nyibutsa kita kigo bakita anajes nani umva kuvuga nibyo utazi ndiko nganira n'umwana w'abagabo mumbabari ni anajes ndumva kuri kuvuga nibyo utazi ni anajes Narabonye yuko ndabirabe yavuze yuko batsi bigori abanyagihugu ntibabariha urabibonye bandanya bavuga yuko bitarekuriwe yuko ushora ibigori mu yindi ntara urabibonye bijya byose iyo ntabwo ari ingingo yafashwe no munsi iyo ngingo warabibonye iyo ngingo iramaze igihe kirekire yarafashwe warabibonye yego warabibonye narabibonye nsanzwe ndabizi
sawa so nubwo ha burenganzira bahari bwo kwaka ibigori abanyagihugu ngaho ntubarihe so kubaka leta yose urugo rwose rurafise ingene rutunganijwe nimba leta ifise isoko ryo kugurira abene gihugu ifise n'ukuntu yatunganije ungena abene gihugu uburyo bwabo bubashikira rero nakubaje ngo leta ngo yaratse ngo abene gihugu sinzi ko wumvise neza ikibazo nakubajije ngo undi ugumuzimagiza abakurorera ntabwo ari ibyo nakubajije ngo ikigo anagesa kigena ngaho kikakira ibigori ntikiri abanyagihugu nkuko ndabirabe yabivuze siko nakubwiye nti barafise uburyo bw'ukuntu batunganya uko begeranya umwimbu n'ukuntu amafaranga ashikira abo barimyi so amafaranga ntabwo yabagezeho amafaranga ntabwo yabagezeho uko nuguhubya abantu amafaranga ntabwo yabagezeho ndiko kubwira ngene yavuze ndabirabe amafaranga azobageraho ni gihe bimaze imyaka 3 uno mugabo sinzi ya okay so ivyo bigori rero batarisha amafaranga baca barabizana baremera birabura uyu munsi niyo bikiri biriko birabura ni cerekana ko mu Burundi tugeze ku rwego rwo kurima tukaronka umwimbo umukene ukabutamurisha okay umukene ukabutamurisha ukamukenesha agasonza ukemera ko bibo utamurisha you are so stupid hari uburyo bw'ukuntu you are so stupid hari uburyo bw'ukuntu very stupid hari uburyo bw'ukuntu amashirahamwe ya leta akorana n'abigihugu sinzi ko hano uri kubiganira abana n'ukuntu bishuzwa uburyo sinzi ko hano uri kubiganira rero wewe reka kuzimagiza abantu bro hano sinzi ko uri kuganiriza abana gucanishamwe hano sinzi ko uri kuganiriza abana ngaho man ngira ngo uri kintu wiyambitse ngaho mu maso sinzi ko uri umugabo hari ikintu wiyambitse ngaho mu maso sinzi ko uri umugabo bino bintu turasubiza bino uri murasubiza abantu bateranya na leta yabo bino uri musubiza n'umwana w'imyaka yagutweye bateranya na leta yabo leta irafise ukuntu itunganya uburyo bwo kwishura abo yaguriye umwimbo ibyo birazwi sinzi ko byasikora abantu binjira aba agenda yiwawe urafise ukuntu wumvisha kurikirana ko ariko wewe ni uri je umbabarire vraiment narekuba nakomane kuva kera mbwa nihanganye niwo nshobora bro oya kona byitwa yuko wageze ahantu mu gihugu giteye imbere ukavuga ufise izo mind nk'umuntu atazi no gusoma aha twumiwe ndabona ha bose no muri comment bifasha uko wati iki kintu gikuye soma niki soma kandi natwe hari bo murazi ko hano hari bose hari imbonera kure hari iki hano bifashe ku munwa sijya mbere tuvuganye kandi urabizi nijyambere ico je tutazopfa duhurije nijyambere guhubya bene gihugu ugomba kubateranya na leta yabo icyo sinzopfa narakikwemereye na gato uzonyita amazina yose ugomba okay ndakuze cyangwa umanure icyo sinzopfa narakikwemereye okay ndakubaza kandi ngera ku bakaronka umwimbu bagashobora mu mashirahamwe ya leta irafise ukuntu itunganya uko ayo mafaranga yabo y'umwimbu abashikira ibyo birazwe nimba naho hariho umuntu yidoga ko atarishwa amafaranga hariho uburyo bwatunganijwe bw'ukuntu witwara niyo uja kubaza kugira ngo bagutunganirize mugabo wewe rero n'umugwi wawe kuko mufise agenda yiwawe nta mugwi hano hari bose hano hari bose hari imbonera kure hari abatari imbonera kure bari mu bigambwe yose rero Jesse hano hari bose hano hari bose ibyo sinzopfa general ikwemereye frame ndakubaza kane kabatse kandi ego ingorane wowe ufise nuko ubugomba ibyo uvuga wewe ko ariko kuba ukuri none je ndikuvuga muri ivyo iyo siyo topic ivyo rukidoga wibagira kurondera facts uje rukidoga wibagira kurondera facts ndakubaza kane kabatse ucumbe neza kino kibazo ndiko ndakubaza Uburundi ntuza kumbwira ibindi bintu umvire neza ndakubajije ngo Uburundi burafise indege mpuzamakungu rero abantu ego oya indege ntabwo ariyo development y'igihugu
nakubajije indege siyo development y'igihugu. nakubajije Uburundi burafise indege irerura abantu. Kugira indege cyangwa kutagira indege Sivyo ndiko mvuga ngo ubujewe wambaza ubujewe wambaza no ubujewe wambaza Moses ubujewe wambaza Moses urafise imodoka. Igisubizo ni ego ndi nayo oya sindi nayo. Nakubwiye nti kugira indege cyangwa kutagira indege sico cerekana development y'igihugu. Uko ndazi wewe n'abanyarwanda bene wanyu nibyo bintu mwama mwitwaza ngo Burundi nta ndege ifise. Mugabo turabe mbe Uburundi kugeza no munsi abene igihugu babayeho gute? Jewe nizozanira umwe n'igihugu muri Cendajuru. No bro okay muze sindiko ndakubaza ibyo mutungo itungaye biki byerekana no ndakubajije ngo Uburundi buri n'indege irerura abantu ego buri nayo oya ntiburi nayo. Indege sico cerekana development y'igihugu. Ico nakwishuye buri nayo ntiburi nayo. Erega ingorane wewe ufise ugomba ibyo wumva muri wewe ko ariyo nyisho abo ari byo ndakwishura nanje ntabyo ndaguha. Hey Steve ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza. Wewe ugomba yuko ibyo ugomba ari byo ndakwishura nanje rero ibyo ntabyo ndaguha. Indege sico kimenyetso cerekana aho igihugu kigeze mu by'iterambere. Steve ubyumve nawe mukorana ba Pacifique mu byumve oya I love this ariko so reka turangize ntacu sivyo. Urazi turavukana kandi turubahana. Twarimo tuganira hano ntabwo ari gucarenga ingana shaka kugwana. Twari kuganira ngo ntazebana zidasekanya amahembe sivyo. Nabari mu hano mudukurikirana ntimwumve yuko muri twebwe ngo harimo ikijuju n'uci ubwenge. Ni ibintu bisanzwe guharira ku bintu mutavyumva kumwe nta gwankuru baruri. Ya ni ibintu bisanzwe me abari hano nibo bazotujyakinga sivyo none. Ndagukurikirana. Ya bari hano bazotujyakinga bazovuga bati turamwemero ntitumwemere tizoke mugabo jewe twahejeje abumva bumvirije sivyo none. Ikibazo cyo kwemera cyangwa kutemera oya ntumbaze birabraba sivyo. Ikibazo cyo kwemera cyangwa kutemera ico jewe nawe we dupfa canke dupfana. Ya ntuzokwame wibaza ko ibyumviro byawe ari ukuri. No just kumvuze navuze ngo ibyumviro byawe jewe nabo twavuze jewe ndakigutekereye sivyo. Abafana bagukurikirana twese iyo nakuzanye hano umvire urebeka ko iyi Facebook usije nayishinze sivyo. Oya twari tujya ko gusa kuduhanahana ibitekerezo. Iyo nakuzanye hano sivuga ngo mborotse ngo bamwe ngo abandi ndabaretse simbanzi abantu bari ko baraturaba sivyo. Niyo mpamvu utona kijyo kosa ngo wafise ngo abagukurikirana wari inzuza hano bari ko badukurikirana twese. Iciza nuko iyo ndege uvuga atayo dufise mugabo kibuga tukatugifise. Ama rero ndabashimiye namwebwe kwa mwaduhaye akanya ko kuganira. Thank you. Abashimiye cyane. Nta kibazo cyane. Kandi next time uzashaka gifise kiri hagiga kuungu hajya. Okay. Next time uzogaruke ntacyo uzogaruke sivyo. Mugabo ntuzoze ugomba kumbaza ibibazo byo kuntega imitego. Oya ico sinzopfa ndakikwemereye jeyo. Nta n'umunsi n'umwe. Ntacu. Okay. Ntacu twahereje kandi ugira umugisha. Kandi agushimire ku mwanya wa mpaye. Sawa murakoze cyane. Sawa Imana iguhe cyane. Ndabe hano kugira ngo ndangize ko. Bata. Turatunze. Okay, so namwe ndabasezeye. Singomba kumuvugira hagiye. Singomba kumuvuga agiye oya twarakwivugira hano. Hano murakeye yinjira mu ngabira ashobotse reka ndabe hano kabaho.
so mumbabarire hena nagiye bikunda kare bitari byakunda wewe mugabo aratwumva ya ndabumva umeze fresh ni sawa nakuduga je hari ivyasi sinzi cyabaye hariya byari byase ngira ngo ni kubera ngira ngo hari kabandi beshi okay ngira niyo mpamvu kandi no muntu hano ibiganiro maze mushishikiriza biri mu bwenge ya uyu mugabo namwumvirije yego ducire ko mayange gato ivyo wumvise twe duheza urabona ukuntu ibintu byifashe yego ujya mu bagumyabanga turagabuyemwe imigwi muri twibwe bugije ndimonera kure uri mbonera kure yego aha twagi turagabuyemwe imigwi kuriya kuntu uzamva abantu bavuga ngo imbonera kure ngo nabicanye imbonera kure zikora ibi burya ntago ari imbonera kure zose harimo imbonera kure z'ukuri n'abandi bakora biriya nyine wumva niyo baba bari muri group tuba turi mu mugwi wacu hariho ubona tujya mu kuri ibyo byiwe birashaje uriya n'ibyo byiwe birafise ahantu byogeza societe muri make nk'umuntu ashobora kwiyumvisha umuntu yuko kuva muri 2020 gushika iki gihe hariho ibintu by'iterambere twagezeko mumbarize atubwire basi kimwe gusa